Mu gihe kuri uyu wa gatanu hari haramutse hugururwa icese n'umukuru w'igihugu imyiyamamazo y'abagiye guhiganwa mu matora yimirije, igikorwa cahuje abanyamigambwe hamwe n'abigenga, bamwe mu barongoye imigambwe baratuyagira uko bakiriye ivyo birori n'impanuro bahawe n'umukuru w'igihugu. Muri RADES ubwa mbere ibirori vy'uno munsi twabishimye, twavyakiriye neza, kubona nyakubahwa umukuru w'igihugu aduhamagara nk'imigambwe tugiye guhiganwa twese tukaza tukumva ijambo ryiwe, twavyakiriye neza cyane kandi turabikengurutse cyane nk'abagenderangingo ba RADES. Twavyakiriye neza cyane gose n'ivyishimo birengeye kubera nimboneka rimwe muri kino gihugu cyacu, aho imigambwe yose ihura bakadefira bari hamwe nk'abakinyi b'umupira bavugana neza, badaterana amajambo, badaterana amabuye. Tufashe na kano kanya kugira ngo tumushimire nyenicubahiro umukuru w'igihugu, we yayiyumviriye kuduhuza n'indi migambwe kugira twese tudefire, kugira twereke abarundi yuko amatora ari ayacu, amatora ari aba umwanya muto, afata wanashaka umunsi umwe kandi ubuzima buzobandanya, abarundi tuzobandanya turi kumwe. Turajewe cyane kubera amajambo yose yavuze, imigambo yose itandukanye tugiye kuja mu matora ataguhezanyayo. Ni ukuvuga yuko umunsi umugambi wose ugiye gushikiriza imigabo n'imigambi yawo, kandi twumvikanye yuko uzotsinda batazotsindaho kandi uzorushwa azokeza uwatsinze. Ariko kandi mwumvise ko no majambo bavuze bati umugambwe wose uzotsinda uteza kumenya yuko ukwiye kubuka n'indi migambwe ariko atari amagaburanyama, ko twatangiye igihugu cyacu cy'u Burundi kirimo imigambwe myinshi kandi imigambwe iteza kugira ikigize gute iterereye. Abo banyapolitike bakaba biyemeje kuzoja mu myiyamamazo batekanye mu gushikiriza imigabo n'imigambi yabo bakurikije impanuro bahawe. Twakwiye kwanza kugenda gutsimbataza demokrasi, twakwiye kumenya yuko abarundi ari bamwe, atamuhutu atamututsi, twese tuvuga ikirundi kandi tukaba dusanga igihugu. Ico ni ikintu gikuru cyane ku buryo ni hatsindiwe canke hagatsindiwe tuzomenya yuko azobatsindiye abarundi bose, azobatsindiye ubwoko bwose, atazobatsindiye ubwoko bumwe. Bigenza nk'uko abandi babigenza, twaratanguye kujya nyene zindya mpanuro batubwiye, ivyavuze ngo hano n'umukuru mu Gwiseni nivyo tuzokurikiza kubera twarakoze abanama menshi kandi twararonse impanuro, twararonse n'ivyo tuzokorerako. Twe tugiye kuja mu rubuga rwa politike, tugiye kuja muri kampanye, tuzovyifatamwe neza, twavyumvise uko tuzovyitwaramwo, nta ngorane, nta mvugo zo gushikuza, nta byo kwemerera abanyagihugu ivyo tutazobaha, tuzobwemerera ivyo tuzokora. Muri RADES twaritunganije, twarakoze amanama ashoboka, twarayaze n'abanywanyi bacu, ibintu bimeze neza muri RADES nta ngorane. Kubitwerekeye twe mugambwe ya PD tugiye kuja mu myiyamamazo, dushikiriza imigabo n'imigambi, twizeye intsinzi, ariko kandi tumenyesha yuko tuzokwemera ivuye mu matora, uko tugiye gushiraho inderetsi izo yacungera kuva atangura gushika arangiye. Muri rusange rero turajewe n'igikorwa, tugashimira n'umukuru w'igihugu yaciyumviriye uko cerekanye ubumwe ubudasa mu migambwe yacu, ariko twese inyungu ari igihugu. Tubamenyeshe ko imyiyamamazo nyezina itegekanijwe gutangura kuri uyu wa 13 Rusama, irangire ku igenekerezo rya 2 Ruheshi uyu mwaka, ikazohora itangura isaha 12 z'agatondo gushika 12 z'umugoroba.